Nkuko pastor amaze kuvuga unezerewe uraririmba Yesu abahezagire. Amen. Je ndakunda kuririmba gose kandi iki ni igikorwa kizoshikana no mwijuru Imana ibahezagire. Je ndakunda kuririmba cyane no muhira ndava kubaraza bicaye. Imana ishimwe kandi nabone byarabafashe. None rero namwe mukunde kuririmba. Umuririmbyi yavuze ngo umuvugishwa Yesaya ngo Yesu ititake ngo yabaye uhoraho Imana mu rusengero. None ngaha ni hatoye. Mana yanje nzokugumako, Mana yanje nzokugumako, Mana yanje nzokugumako. Bivana n'icyo wayibonyeko. Yesu abahezagire. Kandi ngo amazi amariba arashobora gukama ariko Yesu azotubera amazi yo kunywa. Urashobora kuzanga habumba bumanirwa mu mutima muga Yesu ari ngaho. Yesu nashimwe. Turafise umukozi w'Imana umwe niwe yadushingiye intahe ryari turi mu masengesho ntango nsengera. Yatubwiye ati karagaho k'agasore karagira hanyuma rero kumva baravuga ikinkengeri ahantu kasengera muri iryo shengero kaca kifata ukubu
agatangura kuvuga indome ngo a b c d e f g h karazidondagura za rufabe zose. Hanyuma umuntu umwe akabonye acabaza ati wa muntu uriko uragira ahantu ndiko ndasenga. Hanyuma acamubaza ati naramu gusenga uvuga indome. Ako kana akacavuga ati muri izi ndome nyene mvuga Yesu araziteranya acamenga ico nkeneye. Yesu abahendagiye. Izo ndome turavuga uri ngaha Yesu abona ko bazanye ibyaha. Amen. Muri izo ndome uvuga udateranya arabiteranya ababona mu mutima ivyo ukeneye. Amani barashobora gukama n'ubu wosanga waje iyo uva yagukamiyeho. Hariho mwene dafatuza nange cyangwa ati nawe wahora uzajya ati ego nahora ati Imana iguhezagiye. Imana ishimwe. Reka dusome amajambo y'Imana. Ibya Yesu biraryoshe cyane. Ata kibazo ufise, ata ngorane wumva mu mutima, si ibintu byo guteranya, si ibintu byo gukaza. Ndazi ko biryoshe. Ndafise muyomba yagiye mu muriro mbona araja mu muriro kwere turorera. Twaramubwiye ubutumwa mama aramubwira kwihana aranka. Yari umusoda. Hanyuma yageze kwapfa acha patera imigere uku umbisa ngo ndakura atera imigere acha pameze uku nk'umukarateka. Uwo muntu yagiye mu ijuru abona tutabeshe. Hari umuntu yaje mu ijuru afoye ingumu. Ijuru ni ingumu ni igibigere. Oya amazi aba yagukamiye ko ngwino yarondera. Dusome mu Baheburayo. Yesu azotubera amazi yo kunwa, arashobora gukama. Muga Yesu niwe mazi yacu. Dusome mu Baheburayo 11. Tunyarutse twumva amajambo y'Imana tunezerwe nk'uko ijambo ryavuze. 11. Nibaza ko mwamaze gushikayo n'urupapuro rw'amajana 256. Abaheburayo igice c'11. Dusome 11 nyene. Havuga ngo ukwizera niko kwatumye na Sara ashobozwa gusama inda naho yari yaraciye, kuko yiyumviriye yuko yasezeranye ariyo kugirane. Nico catumye umuntu umwe, kandi uwo yari ameze gute? Yarakaheze yamuka ko n'isinzi nk'inyenyeri zo kw'ijuru, kandi n'abangana n'umusenyi uri kw'isesero ry'ikiyaga utwarurika. Abo bose bapfuye bacizeye batarabwa ivyasezeranywe, ariko barabibona biri kure bakabisasira bakemera ko arakavantara n'ingenzi kw'isi. Amen. Abavuga batyo baba berekana kuko yuko barondera igihugu cabo bwite. Iyo barakumbuye ico bavuyemo baba barabonye uburyo bwo gusubirayo, ariko noneho barifuza igihugu kirushirije ico kuba ciza. Nico mwijuru. Nico gituma Imana itamaramazwa no kwitwa Imana yabo, kuko yabateguriye iki? Yo bitegurira imiceri twoyika igahera, twoyiraza tugasanga imbeba zayiriye, twoyiraza tukikangura dusanga abasuma bayitwaye. Muga yaduteguriye iki? Igisagara. Yesu nabahezagire. Mfise amajambo tugomba tuvugane ko mu mwanya utari muniniya. N'umuntu yitwa Aburahamu. Hariho na Sara. Sara babiri tugiye ati yari akaheze. Urazi nkaho umuntu yoza ngo umurakaheze. Abamwe baca bava hamwe mwiruka. None ko turakaheze uri kubwira ubutumwa abantu barakaheze. Muga ntimurakaheze. Ntimurakaheze. Yesu abahezagiye. Muga ijambo ry'Imana rivuze ngo Sara ngo naho umengo ngo yarakaheze, ngo nico catumye yamukwako ko abantu bisizi mbere bangana nk'umusenyi wo kw'isesero ry'ikiyaga Tanganyika batari bakemura ruzi. Imana ibahezagiye. Hari abantu ngaha bize ibintu by'ibiharuro. Aha twabarundi kati genda mufate amatagisi ngaho mugende muri Rukanga turabarihira muharura umusenyi wo kiyaga muco muza mutubwira uko ngana. Murazi ko murabanyabwenge mwoza mutubwira ko ngana amamiliyoni angahe. Mwese mwoza mwiyagaza mu mutwe kubera iki? Iyi Mana yacu. Wemeye ko aya mariba dutubizi wawe. Yesu nabahezagiye. Wemeye ko aya mariba wemerera Yesu akaza umunezero ukinjira urakaheze uvamo umuntu akomeye. Imana ibahezagiye. Reka dushishikare dusome muri Esteri. Ariko mugumye rya jambo ndaza kuhagaruka. Esteri. Muzengurure munyarutsa Esteri 4.
kane ariko hajya sindahava naho Sara yarakaheze mwabonye ibyamwamutsemo. Esiteri kane umurongo wa 14 urupapuro rw'amajana 569. kuko ni wapfa kwiyumya muri iki gihe nta kizobuza abayuda gutabarwa bakarokoka, ariko bivuye ahandi. ariko weho n'ab'inzu ya so muzohona, ntawe ubizi kumbure icyakwimitse ngo ube umwamikazi, ni ukugira ngo uzuseruke mu gihe gisa n'iki. Yesu abahezagira. niwapfa kwiyumya muri iki gihe ibyaha bikorwa ku mugaragaro, niwapfa kwiyumya muri iki gihe abantu bafite ibyo baniganira, nta kizobuza abayuda gutabara. Yesu nabahezagira. umwana w'icangazi yaragiye afata ibintu byiwe byose arabyaya birahera, hanyuma uwundi mwana asigara mu rugo. agarutse umwana w'icangazi se amubona akiri kure, yirukaga kumusanganira. aca avuga ati nimubage isuguru mutegure imyambaro, baravuga n'impeta bamwambika ngo igende neza. uwasigaye mu rugo aca aravuga ati jewe nta gasuguru mwigeze mumbagira. abantu benshi ubu bari mu bikorwa by'Imana bashaka udusuguru. abantu benshi bari mu ishengero bashaka iki? udusuguru. Imana ishimwe kandi dutabaza. abantu benshi baza gusenga bagomba udusuguru. mugana agomba ndakubwira amazi ashobora gukama, n'izo suguru zikabura amazi zima. mugabo afise Yesu azobera amazi yo kunywa. Yesu nabahezagira. urashobora kuza uvuga ati agasuguru karateguwe, nta kahari, hari Yesu atanga amazi yo kunywa. Yesu nabahezagira. umwana w'icangazi mbega ko yaraje, ivyo ntivyari kunezera uwo bavukana ati uwahamya yahabutse. mugabo yavuze ati wewe naje batamaye isuguru mbona tutanavukana. mugabo bapfa kwiyumya muri iki gihe nta kizobuza abayuda gutabarwa. ijambo mfise niri, mbega wizeye iki? Yesu nashimwe. wizeye iki? twabonye ngo ukwizera ariko kwatumye Aburahamu na Sara n'abandi bemera kwihangana ngo baze bahabwe ibyasezerano. Yesu nabahezagire cyane. twasomye ngo abera ba mbere ngo ico gihugu barakibona, ngo bakemera ko arakavantara n'ingenzi, kandi ngo yaba barakumbuye bahoze, ngo baba barabonye uburyo bwo kwisubirira. Yesu nabahezagire. none jewe gusubira iyo nahoze, ivyo nidakuca gusaba kwa Dokarisi ngo nyandikire ngo ndasubiye mu vyaha. ivyo bisaba icete co muri meri. nagomba ndababaza. Yesu nashimwe. aha ngomba gusubira inyuma naho ntazosubira, nta n'imigabo mfise, nta n'ivyigera mpinza, ngomba gusubira inyuma. norinda ngo nimunyandikire icete ngo nzasha ngenda mbwira abo mu kabare ngo ndagarutse ngo narahoranye na ivyo birakeneye icete. mugana agomba nakubwira ukwizera kuzotuma Yesu adushitsa no mw'ijuru. Yesu nabahezagire cyane. nico cyatumye ngo ababera ba mbere ico gihugu barakibona mu mpemu bakagisasirira. ayano haruguru tutasomye ngo bayerera mu bugaragwa bambaye isato z'impene n'iz'intama, insazi zibadumako. mwebwe murabona mwaje mwambaye neza. Yesu nabahezagire. mugabo ngo bayerera mu bisozi no mu masenga. narigiye muri Akaderema camura n'akana kagiye kwiga ibintu ngo kazobatizwe ngo kazosangira. kaca kambaza mugiye ku rusengero. mugakorana n'igiye muri university. none hasi ku rusengero singiye mu bikorwa by'Imana, tego ngiye mu rusengero ngo kuri Saint Joseph toyaye. mugana ngiye ku rusengero ngo jewe ngiye ngo gutora ikanzu ngo nzosangira mwejo. uzosangira wego. none ngo gusangira kari gatora cyane ngira kiga nko mu wa gatatu mu wa kane. tunango gusangira bavuze gusangira we wumva iki? ngo kwakira Eucharistia. wumva igituma ndiko ndabivuga ni nkuko nawe bari kuba wumva ko twari mibarabara. tunone yakiriye muri we bikora iki? ngo ndayiga nta kindi kintu wumva ikora muri wewe, Imana ikorera muri wewe usangiye weka nta kindi. none gusangira bikwibutse iki? ngo yawe embe amazi agukamiye uri umwana ntumenya n'ukuntu bayarondera. Yesu ashimwe. mbega none hoho ko gusangira twibuka urupfu rw'umuntu yapfuye, Imana imutanze ngo ninde ngo ni Imana yapfuye. urumva n'umwana ntazi n'ivyari. nta muntu uzi yapfuye ku musaraba ngo ni Imana. Imana ntirapfa. basi Mariya yavyaye nde? ngo yavyaye Imana. ni ukuvuga agira asangira atazi n'ivyari. Imana ishimwe. mugabo amariba arashobora gukama. umuntu aciye ubwenge aramenya ati amariba yakamye. umuntu aciye ubwenge aramenya ati nagiye mu ntege nke. Imana ishimwe.
none wowe wizeye iki koja gusenga waje ugomba iki wifuza iki impumyi barutaramaye barayobetse wowe ugomba wumva ugomba iki ndagomba gukira mwana wanje ndagomba none nawe wumva ugomba iki ko ngomba ndabahamagare dusenge ko ngomba dusenga Imana ngo abo bose bapfuye bakimeze gute bacizeye none wowe wizeye iki mbega izamba ko gucivuga izogusanga ute Imana ibahezagire byari naringiye mu bikorwa by'Imana cyamubona n'umuntu ndamubaza tewe ndakwitegereje ibyo bintu wagiyemo yari yambaye igihuzu cirabura cera gishika ku maguru gihera mu mutwe kumanuka ndakwitegereje ibyo bintu nivyo wakwegewe mutego ngo n'umugabo yanjanye none yarakuboshe arakujana kugira ngo mbaye ico gikanzu cirabura ngo biragoye mukozi w'Imana ati muga naho bigoye Yesu nk'uya wari we muriko muravugana ibya biragoye ntiyabyumva waja muri Gehinomu fata ko yantumye fata ko yantumye ico gihuzu genda ucambure wambara ukugororoka Yesu atanga haleluya wambara ukugororoka Yesu atanga nta gushaza kungana gutyo byukuri mwizeye iki erega Yesu agombatse reka abantu bariko baraniganira amasuguru ngo maze imyaka ngo nta suguru ndaro naho boguhiza kw'icuriro ryose Yesu akazasanga uzifise niyo kujana mw'ijuru yisunzitse Yesu abahezagire naho bokujana kw'ibagiro bwiza zose nizawe mugabo Yesu niyaza azoraba ikintu wizeye Imana ibahezagire cane numva nogobera umuntu muri no misi gushinga intara Yesu nabahezagire harejo mw'ijoro turiko turasangira amajambo y'Imana nabo tubanamuhira nza numva umuvyeyi aravuze ngo ni ryambere ngo ntaho igituma ngo mwama musi yabiduhindiyeko ngo mwama musenga ngo mwizina rya Yesu tinibiki gasoko ngo wasomye ijambo ngo Yesu yabwiye ngo abigishwa ngo muzohore mubisaba mwizina ryanje ngo sinarizi ko ari itegeko ni itegeko nyene tumaze imyaka myinshi dusenga munsi muga yambwiye ngo ni ryambere ntahuye igituma ngo mwama we barikuramo ngo mwama ati none we nturimwo ngo mwama mubisaba ngo mwizina rya Yesu ngo sinarizi ko yabisavye se none ko muri ngaha mwizeye reka ibintu byo kuja mw'ijuru hari amazi wumva muri wowe Yesu yavuze ngo inzuzi z'amazi zizotemba kiva mu mishatsi hariya zizotemba ziva he nimba utazumva muri wewe urafise ikibazo tugomba dusenga Imana none ko Sara yarakaheze akabyara bamubona arakaheze muga yarafise ibanga ry'Imana muga nawe tukubona ufise amagara meza none nawe buca wamuka mwiki eko Sara yarakaheze nawe urakomeye none wowe bizogenda gute isuzume wumve muri wewe mbega wizeye iki uri kurondera iki uterujahe munezerwa mu mwami amen tugomba dusange muri wowe niba wumva ivyaho gatijyaho kweri nsanze ivyo nari narizeye yari migani mukadumvise ukuri kuzima amen ngwino dusenge Imana ndabahaye kazi abo bapfuye bacizeye bizeye Yesu barapfuye mugabo pano kwizera